hama ndaronka bourse d'excellence yo kwiga kubaka indege mu Burusiya. Aho warize no mu Burusiya? Narize ndagaruka hama rero canugurura atelier yo kubaka ibintu. Naruguru atelier mfise ihangiro rimwe rudende kubaka ikintu cyose mu bintu byose maze kumenya gukora. Okay. Umutwe ucukorianta yo mu bijanye n'imbabura nyabwonko. Imbabura nyabwonko n'akantu gato mu bintu byari bindaje ishinga kubaka. N'akantu gato ryise yabaye appareil nihutiye cyane kubera nari nkeneye ndayikoresha. Kuko naribana mbogabo nkaraba kugenda gufungura mu restaurant njya zo mu restaurant ntizinjohera. Kandi uri umusore ntugire ububi gukorera. Nta wundi asigara bitetse nkasanga nije rero ncambwiriza guteka. Naca nsanga rero mvuye muri atelier nkajya saa sita. Nkabanza gufatisha imbabura igafatwa. Ikaka hama ngashusha. Hama nkabona gufungura amasaha nkabona baragiye kubera abantu zeye abakiriya nabo baba basize ivyuma muri atelier bihuta. Rero nca nsanga mbwiriza gukora ikintu gishobora guteka atari hondi. Nsanga no kubaka imbabura ndayiha ubwonko. Ubwonko buyifasha yuko ndayibwira igihe iza gutangurira guteka. Ndayibwira umwanya iza kumara itetse. Ihwezize guca yizimya. Niyo yizimya, niyo byahora ntaraza. Izo bibike bishushe ku bushuhe nshaka. Kuko nakontora ati mbo hari igihe no shamanukirayo nk'ibujumbura. Nkazoca ngaruka nyuma y'indwi ibikorwa byambanye byinshi. Ntigeze ndonka ushobora kuguterura bya bintu. Donke usanga ahubwo byaraboze. Usanga byaraboze canke byarazigiye n'umuriro waratse. Ncangira ico ciyumbiro rero cyuko ari uguca nkora iyo mbabura. Hama nce ndayiha n'ubwonko ndayitegeke ivyo nshaka uko ndabishaka kose kandi ishobore kwimenya no kuvuga naciye nsanga mbiriza kuyubakana ubumenyi imenye yuko bikamye ko biriko birabira cyanke ko biriko birasesa cyanke byose ido nido gushika ishoboye gucikora no kuvuga ndayiha ati mbo niyo we wabona bikamye zogera uku niyo wabona bimeze uku zogera uku niyo wabona bimeze uku zogera uku ari ama transfer n'amamoteri dusha duheza umwaka ari ivyo nce ndabaye interesse rero yate transfer ndayubakira kuva ku ntango imoteri ndayubakira kuva ku busa transfer na amabobine nayo nyene ndayinsara umenga nkobo ndawikorera kuva ku busa. Ico gihe nk'abarizi bawe mu 2011 ntavyo bamenye kuko ivyo twe twaba twavyize mwavyiga mu gice ca gatatu umwaka uheze. Je nanje muci niho nabipimiye nti bino bintu none ruwadome nimba ome avuga yuko tansyo bimeze uku ngo urinze uvuze radio ngo ndiburinda busha ntasinziriye. Rero hace habe icigwa nsanga nta kuntu komando ashobora kwensala ibombe ikaza guturika yahavuye. Mugabo jewe nkaba ntariko ndashobora gukora ikintu kiza kozimye radio nasinziriye. N'ababikora ku mabombe birakora nkeswe jewe wari radio mbiriza kubikora. Nukuvuga rero isamirizi nayo warayikoze. Nukuvuga mu 2012 maze kubaka isamirizi igafata ku birometero 10 nibi nariko ndakubarira ati abo nakuze babona ntibatangajwe nuko nakoze imbabura nkayiha ubwonko kuko byari ibintu basanzwe bamenyereye ku by'ubuhinga. Hama rero iradira samirana ndagenda muri lycée ibiganiro baza barabitanga. Okay, yes. Leka ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga nkuko vyama bagenzi. Nitwa umudishani makubatanzi kuri Agaciro Media nkuko mubizi duhora dutembera ngo tubazungurukishe tubereke ibintu bitandukanye. Tugiye kwiza imyaka 3 turiko turazunguruka igihugu cyose tubereka ama innovation atangaje udashobora kwibaza ko mu Burundi n'ukuri ho haba abahinga nkabo. Tubereka ama opportunité y'uburyo mwogwiza udufaranga twanyu donc mu buryo bwa investissement ukuntu babigisha kurondera amafaranga n'ibindi byinshi. Uno munsi rero ndi mu ntara Gitega ndiko nkora iki nukuri ibi umutima wanje
waravyizirikanye benshi twaraganiriye muri Agaciro Media Family mudukurikirana muri benshi murabatubwira muti omujanyima nta kuntu mudushikana mu ntara Gitega ahari wa muhungu umuhinga yava mu Burusiya kwa Vladimir Vladimirovich Putin aho yari yagiye kwiga gukora indege kuyubaka kuva hasi gushika hejuru mbega mu Burundi ntari kakora iki bagenzi ibi nivyo ndabazaniye reka dufata kanya tusangire kino kiyago mugenzi ndazi ni wafata kanya uraza kunguka bitangaje ahubwo ico ngusaba ko kino kiganiro kiryoshe gihe n'abandi amahirwe umwe mutumire nawe aze kwiga kandi munagire abone kugira ngo tube umuryango munini w'abarundi barajwe ishinga n'iterambere noneho ni Agaciro Media nico kinyamakuru kibigisha ibi comment se développer faut ko twiteze imbere mu buryo personnel murana ngaha rero handitse science and technologies aba bakora niba mwana umaze kumva ivyo ama AI ama intelligence artificielle waruzi ko ngaha mu Burundi babikora akaba yo gukorera igikoresho ukagisiga ngaha kigasiga kiragukorera ibintu wagitumye ivyo wakibwiye kikabikora ugatasha usanga vyatunganye abarundi ku bantu bacitse intege canke bafise umweburo ko mu Burundi ibintu bishoboka reka tukwereka ko bishoboka kandi birashoboka cyane turi mu biro rero neza kwa Nico Yangereye Timoteyo Nico Yangereye reka je ndakwifuriza amahoro amagara meza n'amafaranga bwa mbere turagukeje nk'umujene ariko arakora ibi nk'umuhinga akiri umujene murabaze cyane twavuze ni Timoteyo umuhinga ariko arakora imbabura nyabwonko abantu bumvise ngo nyabwonko kwimbabura yoba nyabwonko icyo twatuzi kiri nyabwonko ordinateur machine mudasobwa ariko kugira ngo tuje kuri ico kiyago reka banze tubwire Timoteyo ninde tumumenye nyezina jewe izina ni Timote Nico Yangereye nkaba ndumushakashatsi nize amashuri mato muri Gishubi komine Gishubi aho sindovuka Gishubi nyene école primaire Ntita ahantu bita mu Ntita hama ndiga secondaire kuva mu windwi Inyakarambo lycée technique Nyakarambo hama ndagenda ndiga muri lycée iri muri Gishubi nyene lycée Gishubi ndahiga ubushakashatsi scientifique B hama ndayiheza ndagenda ndiga kaminuza muri medicine Université du Burundi muri kaminuza y'u Burundi muri kaminuza waje wiga medicine kuvure hama ndaronka bourse d'excellence yo kwiga indege kwiga kubaka indege mu Burusiya aho warize no mu Burusiya narize y'ukwezi kuko maze gushikayo baje banyirukana ngo ndagwaye nca ndagaruka hama rero nca nugurura atelier yo kubaka ibintu naguru yatelier mfise ihangiro rimwe rudende kubaka ikintu cyose mu bintu byose maze kumenya gukora umutwe ucukora yanta yo mu bijanye n'imbabura nyabwonko imbabura nyabwonko n'akantu gato mu bintu byari bindaje ishinga kubaka n'akantu gato ryise yabaye appareil nihutiye cyane kubera nari nkeneye ndayikoresha ko nari nsanzwe mfise atelier irepara ama appareil yagize ikibazo haba mu ntuze ku bitaro bitari bike ndamaze kuhakorera ama appareil menshi cyane ku hospital ku hospital menshi rero nacangira ikibazo hageze yuko mfungura kuko naribana mbogabo nkaraba kugenda gufungura mu restaurant njya zo mu restaurant ntizinjohera kandi uri umusore ntugire ububi gukorera nta wundi asigara bitetse nkasanga nije rero ncambwiriza guteka naca nsanga rero mvuye muri atelier nkajya saa sita nkabanza gufatisha imbabura igafatwa ikaka hama ngashusha hama nkabona gufungura amasaha nkabona baragiye kubera abantu zeye abakiriya nabo baba basize ivyuma muri atelier bihuta rero nca nsanga mbwiriza gukora ikintu gishobora guteka atari hondi
nsanga no kubaka imbabura ndayiha ubwonko ubwonko buyifasha yuko ndayibwira igihe iza gutangurira guteka ndayibwira umwanya iza kumara itetse ihweze ize guca yizimya niyo yizimya niyo byahora ntaraza izo bibike bishushe ku bushyuhe nshaka kuko nakontora ati mbo hari igihe no camanukirayo nk'ibujumbura nkazoca ngaruka nyuma y'indwi ibikorwa byambanye byinshi ntigeze ndonka ushobora guterura bya bintu donc usanga ahubwo byarabuze usanga byarabuze canke byarazigiye n'umuriro waratse ncyangira ico ciyumbiro rero cyuko ari uguca nkora iyo mbabura hama nce ndayiha n'ubwonko ndayitegeke ivyo nshaka uko ndabishaka kose kandi ishobore kwimenya no kuvuga naciye nsanga mbireza kuyubakana ubumenyi imenye yuko bikamye ko biriko birabira canke ko biriko birasesa canke byose ido nido gushika ishoboye gucikora no kuvuga ndayiha ati mbo niyo wewe wabona bikamye zogira uku niyo wabona bimeze uku zogira uku niyo wabona bimeze uku zogira uku rero kirakora iba yigenga nk'ubu nkaho nyine uvuze ngo bikamye dufate bikamye atari huri isha yizimya ishihagarikira aho nyene kandi gaje bibika bishushe kuri bwa bushuhe wabaye bwiriye kwibuti bijeje nukuvuga wewe ntibishobora gupfuba nimba byari biharage bigakama bitare bwashe uzoza wongeramwe amazi naho azo binyuma yiyinga bisho bibandaneza aho nyene byari bigeze kuko ntibizoba byasubiye inyuma ngo bipfube ngo kubera byabanje guhora ubwenge burakwira kabisa okay ico gihe wowaza ukabitangura byaraciye ku ma réseaux sociaux nande yeshe atandukanye ko habonetse umuhinga akora ibi nebi dufate ntababaza huvuka misozi imbere kubatazi gishubiri n'ahantu mu misozi kuri ya Gitega cyane je ndamaze kujayo ariko ntabaza huvuka bakumva uri gukora ibintu by'ubuhinga nk'ubwo iyo abantu bavuze ikintu nyabwonko nukuri cyo bitakumvikana yari imashini donc ça mudasobwa cyatahurika gute ko bakunzi mu bisanzwe nk'abantu bo bari basanzwe banze ntibatangaye kubera kuva ngikura nari umuhinga nuvuga yuko atari yoroshe kubera nari maze gukora ibintu bihanitse byinshi kuko ndibuka mbo nivyo ubuhinga nabutanguye maze gushika mu mashure yisumbuye mu w'icenda bijya byo kurabo electronique karema mugabo kuko ubundi bindi umuntu yekwaba ari kuyubo ubonye toshi ririko riraka je nari umuntu akunda amatoshi amatoshi kuko ririko riraka kujya kuntu rica rimurika nkariya byaranyenteresa cyane nkabona yuko ari ibintu biryoshe ukibaza ati ni gute umuco wagiye ugororotse ugashikari nukuvuga ivyo rero byaterana kuko narashobora kugura amatoshi abiri riheza amapire narashobora kugura irindi rishasha ndibuka yuko abo muhira twanagipfa ngo bisanzwe ngo ntububwiriza kugura amatoshi menshi ngo kuko ngo nta mwana obufise umurikira ngo urabaho yasobye ngo ayo n'amahera uri kuronona mugabo jikintu cyanyenteresa uko kuntu jyaka kandi nanje numva umengo ndariguza ari gihe no nshobora kurikora Bosha kura biyo system rikozemo yego mugabo ntivyakunze gushikangire mu w'icenda nize mu ikuru ya technology twize umuyaga nkuba niho namenye rero akamaro kipire ka interrupteri nta ndaba rero motive nshobora niga mu w'icenda ari mu 2010 maze kuba motive rero ndafata ingingo yo kuzoja rero gusubiramo rero ya matoshi ndabi byari byo ko ariko byari bimeze ndayatahura mu nyuma rero ncamfata mbo uburembwiriza no kwigira radio radio kugikora yapfuye ko hariho mu micungura y'iwacu abo abari basanzwe barepara ama radio kesho usanga ari n'abatama no abarabatama no kwiga batiza ahubwo yego nkagenda nkababaza abandi nyene bafise ivyo byuma nkabiraba mbo igihe kimwe narabonye iradiyo ndatora ubwuma bwayo bwose buyigize kera kantu kose ndakamenagura ndabindane biba biriyo ndaraba akoma kose namenye nasanga ibintu biri yataco bivuze
niho nabona ati bya bintu baratubesha bino bintu kubo bigira kose byokora bitona bitenaneza ku rupapuro none mbo none ko nashaka gukora radio urusinga rw'irantene ndarushirehe insinga z'amapire ndazishirehe izi mikoro ndazishirehe chance musanga ntibya bintu biri mu ubwenge kabisa ntibifu ko bibahaye ndabona yuko ari ibintu bizonsaba kubanza kwiga changerezaho mugabo amemeti ico gihe mu w'icenda twimukiye mu w'icumi hace hatanguriye ikigwa ca physique bijanye n'umuyagankuba n'ibindi muri physique mu w'icumi byarigishwa cyane niho naho rero nca ndiga ndamenya umuyagankuba ivyari byo amakompozametro turayiga hari yongeramwe amadiode ama transform n'amamoteri dusha duheza umwaka ari ivyo nca ndabaye interesse rero ya transform ndayubakira kuva ku ntango imoteri ndayubakira kuva ku busa transfona amabobine nayo nyene ndayinsara umuyagankuba ndawikorera kuva ku busa ico gihe nk'abarezi bawe mu 2011 ntavyo bamenye kuko ivyo twe twaba twavyize mwavyiga mu gice ca gatatu umwaka uheze je nanje muci niho nabipimiye ntibino bintu none ruwadome nimba ome avuga yuko tension bimeze uku ngo ome bimeze uku intense bimeze uku none nimba ari reka je ndabigire ndabe ko biba nahereye kuraba ngo insingu zizingiriye ngo kucuma ngo gashiramo umuyagankuba ngo zishaje zishika isumaku ivyo bintu nivyo nahereye kurera gupima ndabisanga nivyo nta rero transfer ndayikora umuyagankuba nce ndawukora n'imoteri nce ndabikora ivyo no kuvuga iryoci nashiye ndabiheza ndije nyene muhira mu nyuma hariho ibiyamaru wavuga ati ngo nibi ngo bigize ngo umuyagankuba ngo ubucishije mu nsinga ngo kunuku ngo ucuronka umuriro ngo usohoka ngo kandi ari mwinshi amabijya by'amatransformateur ngo muga ngo umuriro w'amapire ntibishoboka ni none ko umuriro ari umuriro w'amapire twakije itara riraka ho byokwa nka guti none nashira ko kuri nya transfer umuriro naratangaye bibaye yego me ntiwasohotse mugabo uwo mwanya n'ubwishomeka ko warasohotse ubwo nyene nk'ibibona mvuze ati babahungu bandese kubivuga neza ahubwo urasohoka mugabo ntugumayo aho rero ndirere nari ndayihejeje ugihereye mu 2011 ashiye ntangura rero ko inventa wondirere nuvuga ko nayembanse kuko nta wundi narigere ndayirabireko kuko nukuntu narikoze ntaho byari bihuriye n'ukungene wondirere ubu tuzikora urumba ndazikora uko nabandi bazikora kuko ico gihe ondirere yarikoze mu misumari n'amabati n'insinga muga itarajya umuyagankuba nkaricomeka ko kwibatire bakabona riratse ngaha ni sawa ndagenda ndiga muri scientifique rero muri lycée Gishubi mfise ihangiro rimwe rudende gukora ibintu byose nabonye mu mafilime ibintu byose ndabonye mu mafilime byose ni cyari nzi kubikora bijanye na technology ariko kuko rero bavuga ngo ngurumva ngo byigirwa ngo muri science rero niyo ndiko ndiga ibintu byose nabonye mu filime nenda kubikora bijanye n'iki mu filime uhora ubona yuko n'imisire ziba zirimo indege ubwato amaradiyo kuko ikintu ca mbere nahereye ko twari dufitaniye amatati nawo muhiro ngo je ngo nakeje ngo iradiyo kuko narakunda iradiyo cyane kuko navuga ati jewe njyamye nshobora kuvuza iradiyo ntarasinze kuzimya iradiyo ntarasinzira rero wasinziriye ntayo ukizimya nabo bati wewe ukiryama buca utangurira kuyizimya nshoke nzimya iradiyo kuri Bonesha FM music iri kiravuga wapi sinshobora kuyizimya rero ico cuka kibi cazananye he uko kuntu bavuga bati ngo iravuga ngo sinsinzira bibi niko yambwira ngo urinze uvuza iradiyo ngo ndiburinda busha ntasinziriye rero haciye habe icigwa nsanga nta kuntu komando ashobora kwensara ibombe ikaza guturika yahavuye mugabo jewe nkaba ntariko ndashobora gukora ikintu kiza kuzimya iradiyo nasinziriye n'ababikora ku mabombe birakora nkeswe jewe wari radiyo mbirizo kubikora rero ndadevelopa ndabikurikirana kuvuga mu ishuri abanyeshuri twaragenda tukigana mugabe ihangiro ntiryari rimwe je kwari gukora ibintu bishobora gukemura ibibazo mfise
ndagenda mvuye mu kiruhuko nshasiga radio ndayiha ubwonko ize kwizimya inyuma y'umwanya kandi ize guhengera bugire bucisha isubira yiyatse ahora rumva technology yari itanguye ivyo ntiwayira umubiri bikora kumara wajyayo muri physique naremeye ndanticipa ndaraba n'amafizike abandi biga hejuru mu mashuri ntari bwashikire kugira nshobore guca menya ibintu byinshi mpaka nkore ikintu kize kuzimya radio nasinziriye ivyo rero nca ndabiheze mvuye mu kiruhuko bisha bihurura rero n'ubumenyi bukomeye nari maze kuronka nca ndubaka n'isamirizi nukuvuga rero n'isamirizi nayo warayikoze nukuvuga mu 2012 maze kubaka isamirizi igafata ku birometero 10 nibi nariko ndakubarira ati abo nakuze babona ntibatangajwe nuko nakoze imbabura nkayiha ubwonko kuko byari ibintu basanzwe bamenyereye ku by'ubuhinga hama rero iradira samirana ndagenda muri lycée ibiganiro baza barabitanga kuko yarafata cyane yarafata ijyansoro igafata nyarusange igafata gishubi igafata kugishubi yarashikana amajwi yarashigisho bagashika inini imwe yandagashika mu Rutana nabona ko ari ibintu byiza cyane muga none nk'ico gihe frequency wari kuravugiriza ko yari yi technology ukuntu bimeze jewe nararaba ati mbo nimba iradio y'igihugu ari 95 bishe bitandatu sanganira akabari jana na rimwe jewe rekane hijana na kabiri hacha ni haye ntuzeye umurongo shaka akabari woro dusha dusamiranirako hama ivyo bimaze kugenda uko nukuvuga aho nari nza namaze kumenyekana mu karere kose yuko kubuhinga noba ntoroshe nukuvuga bo ahubwo baba bakeneye kumenya kazoza kanje ibyo nzosha nkora narakuze naho kugije girumva ari umwana ico gihe nari umwana ari 2012 niga mu 11 hama maze kuza mu kiruhuko rero mvuye muhira nasize nkoze radio guteranya nuko kuntu science nayitahura kandi bifadika nukuvuga muri science byigwa scientifique n'amanota menshi cyane yamari hejuru ya 8%. Kuko je navuga ati mbwiriza kwiga ibintu ntihagire ikintu cyose maze kubona nico bamaze kuntera inkuru nzokwicare nzi kugikora. Hangiriro ryari ibyo nukuvuga ko ari kwiga takiro na kimwe simba. Nukuvuga rero maze kuba ndonka amanota menshi nabigisha nabo ubwabo bumvishije ibintu nakoze ntibashobora gutangara no kuvuga ahubwo nabo nyene baba barindiriye kumenya maze gukura ivyo nzokwamukamo. Nukuvuga rero ibi byo gukora ubwonko bw'imbabura ivyo nkajeri ni nkuko uri kurarima kubera kino ne uri muhinga nkuko wari kwiga scientifique nariko ni ya scientifique yego kwiki wacu muri kaminuza ucuva muri bwa buhinga bwawe mu byo kuvura bya medicine mbo murumva yuko mwanya munene ya nawo baye ruguru nukuvuga je nafata ati mbo je niga kuri segishu ibi bintu nzi nduwo ngaha ruguru abiga za Saint Esprit bo bararenganye nivyo we wibaza nivyo nafata nukuvuga package yo kuvuga yuko ari ibintu ndumuntu bimeze uku wapi abandi bo barabirenganye kuko bobo nabanyabujumbura bafise amahera menshi bo bibi no navuga yuko nakoze ibintu bikomeye wapi nukuvuga rero formule yari imwe rudendi kwiga ukaronka ama diplome hama ukabaronka akazi ukaronka amahera nuvuga rero pra yari yahe kuba umudokiteri hama mpembwe amahera asumba y'abandi maze kumva donc nk'umudokiteri nyine muga kandi ivyo byose we wavyuye ivyo je nafata juste nubumenye nyene busanzwe kuko anabandi sijewe ndabizi jenye ntavuga tahubwo reka rero tuzoje guhiganwa akazi nabandi hama basi mpembwe meshi na jewe rero nico cyatuma ntiyenteresa kuja kwiga ivyo buhinga ni kuko navuga ati jewe ubuhinga ubune sanga ndabuzi ahubwo sigaje kumenya kuvura kubereka ibitabo byose nasoma ndiko ndakurikirana ubumenye bwo tuma menya gukora ibintu byinshi numva abashakashatsi bose nk'aba Freycinet ba Newton bande ba Weber ndiko ndakurikirana ivyabo numva bavuga ngo ni médecin physicien mathématicien
uwundi medecin physicien mathématicien James wache ninde numu medecin physicien mathématicien nawe rero ubu rero nagiye mbiruza gukora mbi umumedecin physicien mathématicien rero nasanga medicine ariyo yonyene ntazoshobora kuyigisha kuko ibyo bindi byose ubyigisha ibyo bindi byose no byigisha mvuga ati rero kangena nishare muri medicine ibindi byo tuzokwihurira ndagenda rero ndiga medicine jise kugira niyo naheze nzo mu docteur mpembwa amahera menshi mugabo umaze dufate nk'umwaka wa mbere uri mu wa mbere yagiye utarabibona ugeze mu wa kabiri ntiwaba watanguye gutahura ukuri kw'ibintu ko bimeze jewe maze kugenda muri kaminuza mu 2016 nkavuga ibintu nukuvuga je turiko turatera inkuru nka wowe duhuye nimba ari umuduga nakubwira ibyawe uko nyene nimba ari radio nkakubwira uko nyene rero ikibazo cagiye kuza ndiko ndatera inkuru abantu ndababwira ati je umunsi nagize studio ivyuma byose bizokoranije nzovyibakira kuva ku busa gacha kajayo mu nyuma rero tuko dutera inkuru mu rupangu bariko baravuga ngo ibintu ngo inyenyeri ngo kwezi ngo bimeze uko bimeze uko roje nanje ivyo ni navuga ati ndabizi ko basumbye nkaje ngaro nkabahaririza ugomba uri kuhaririza abahejeje kaminuza mu rupangu rero bose bagaca bankoranira ko ngo ibi nibi ngo none ngo kwaje jo bundi bujumbura ngo ngo nibiki umwe natera inkuru yari yagiye ngo kudusororera rero namenye aho namenyeye ko kamubabaje yaciye yasohoka ngo mpengo mwumuhungu ngo memwe bazahemeze gute ngo ariyemera ngo bidasanzwe ngo je yarambwiye ko ngo ivyuma byose biri muri studio ngo byo byiyubakira kuva ku busa baba bandi bo mu rupangu baze ngo none ngo ntimuvyumvise donke uca witwa umusazi imbere yawe nyanirwa umuntu w'umubezi umwangushi ntaha rero kugira ndonka honje mbwiruza gukora bijya byose navuze niga medicine ndi mu wa mbere nukuvuga medicine umwanya wo kuwiga nashenda ndawuyisigira amasaha 6 ubundi mwanya 6 ndajahebera guca amahera nshire mwongera ibintu byose navuze rero nakora intuzeye nasubiramo zansamiriza ndazikora barabona ko ari ivyo ndubaka mixere kuva ku busa barabona ko ari ivyo mu nyuma niho rero naciye ntangura kubona rero ko ivyo nibaza ari atari byo ko nimba ndiko nkora ubuhinga buremereye ndi gishubi abibujumbura babirenganye niho rero natangariye ati bwa ni bujumbura naco bazi zanga mvuze radio nta nakimwe babona mvuze ampli nta nakimwe babona urumva ibindi byo ntiwo kurigura avuga kuko jewe intuzeye amplificateur niyo seye yuko ushobora kubura umuhinga utashoboye kubaka amplificateur kuva ku busa nta buhinga nawe muri electronic kuba woshobora ntirero ampli ko mbona atana kimwe bayiziko bya bintu ni jewe nyine ndabizi niyo nabisigaha kazoba kabaye itarena izo bibaye impfa gusa nyanzanga rero mbwirizwa ku developer murekeje ejya mirongo yo muri Bibiliya itegeka abantu kugira ukwemera ngo niyo wagira ukwemera kungana n'agatete ka sinapi uzovuga ivyo ushaka bibe uzobwira umusozi ati vaho ucuhava rero mbwirizwa rero ugiye guca ndabereka yuko barinda kugira ukwemera kw'ivyigwa bize kuko bo bavyize ku mashuri akomeye bigishwa n'abantu bahambaye mbiriza rero kubaha karoro kuko nabo babwiriza kugira ukwemera bamenye yuko bijya buntu kujya babyize bikora kujya nyene nereka rero je mbanze ndabaha karoro yuko mfise ukwemera mvuga ibintu bibe kujya Yezu Kristo yabivuze ico gihe nashiye nuba ku bwonko hari muri 2017 ndabuhitara rize kugira ivyo mvuze yubaka bwonko ndabwubaka burahera nk'ubu nk'akarorero nkavuga ati aka rigasha ryaka mvuze ubuzima rikazima rigasha rizima bo niho rero baciye babonera yuko ndi umuntu atoroshe abanyeshure kwa kundi kuko je ndiko ndagutera inkuru ndakubwira naho yoba indege benshi bibateresha vuko kubera bomba ndiko ndayivuga nkaho mengo ndimwe no mubazikora kandi bambona yuko ndi umuntu asa ko bavuga bati wewe uyu muntu aje ava mu mistuna kakanya kwanza nta studio nimwe arinjiramo yokora ivyuma byo muri studio gute oroje nanje nahejeje amashure secondaire scientifique B nzi gukora ibintu byinshi bishoboka frigo niyo nahaswe gusohoka ntazi niyo nuvuga nahereje ko mu bintu bya technology refrigerateur gatowe nk'ico gihe
kuko urumva nubwo wari muri ico gisata c'ubuvuzi wagumye uri mu technicien erega ubuvuzi nabugiyemo ngiye kwiga medicine mugabo je nahejeje amashuri scientifique B ndumuhinga akomeye nta kintu naro ushobora kuvuga ngo no ushobora kuyumvira ngo nkore kinanire yego ngabo nk'ico gihe wewe wigana nabo banyeshuri kuri kaminuza kuko urumva yigo baragupinga mugabo ejo bakabona wabikoze bobo bari bafise rezo kubera bamva naje mva ruguru kandi babona ndumuntu asanzwe kandi w'umukene kandi none yitwaza n'ivyigwa nta manota ndaronka kubasumbya kubera urumva nabo baba mbere ahubwo none ivyo vyigwa vya medicine wewe waravyumva ivyigwa vya medicine wewe warabishobora mu ishuri ivyigwa scientifique n'amana manota ari hejuru ya 90 kwijana kuva kuri biologie chimie math physique yamari hejuru ya 90 kwijana kuko urumva ntiwumva ihangiro nari mfise kukubera hariho ukuntu mu filime komanda komeretse yasha yivura navuga nti rero pa question najewe nimba nkomeretse nabonye inzu mirinda kwivura byari ryo hangiro uko nyene nimba kuko no mwishure naho nyene babasava nkumva ngo yari mu médecin physicien mathématicien rero navuga ati finale rero nta kigwa na kimwe mu birizo gufata minenego urumva ivy'indimi navyo nyene nta ndimi nkunda kuvuga cyane kuko ni Kirundi hari igihe kingora kuvuga mugabo igifaransa nagitahuye n'inguga ni navyo vyatumye nshobora kwiyigisha ibintu tutazoniga mu masiyansi donc kuvuga igifaransa ndiko ndagisoma ndashumva nk'ikirundi oya ahubwo je ndamaze kubona anubikura wari kurasigura nyene ibi by'imbaburanya bwo ukuntu wavuga igifaransa none cyane nk'ikirundi umuntu uzeye imbaburanya bwonko urabona niye naya makarte mere urabona naya makarte mere niyo ari kandi n'ukuntu akoze byanditse ko mu kirundi ne ahari carte mere yanditse ko kirundi wari bwabona urabona nk'ubu eheraba neza ngaha nk'insinga ucomeka ngaha nizo akantuze nyene kukaranga mugabo none kukaranga soma neza ni kirundi yayizo amajambo yose uza kubonamwo ni kirundi cyuzuye yewe kaye ntubona hari carte mere mwari bwabone yanditse ko mu kirundi nukuvuga ngaha ibintu byose biba biri ko nje mba nabyishiriyeko nukuvuga rero je kubera nyene mba ndumurundi ntibiheza rero binanere gushira mu kirundi ariko kandi hari ibintu bigoye gushira mu kirundi hari ibintu bigoye gushira mu kirundi hajya bajya bigore ivyo bintu ntavyo batahura nukuvuga birinze bikunanira kwigisha igiharuro mu kirundi ni kubera udashobora kumenya vyari byo nivyo bari amazina yo mu zindi ndimi arinda kuguma garuka nka sinisi civuko kenshi urakigumiza uko nyene kuko no mu Burusiya sinisi hizo uko nyene no mu Bwongereza ni mugabo kusigura ati washatse kuvuga kwiga ibi urinda kubivuga mu kirundi ntushobora gucuga umugarukamo ngo fonction ngo ari umuhinga nigeze kumva avuga ngo ena ensemble byo wapi Timote ari umuhinga nigeze kumva avuga ngo iyo unaniwe gusigura ikintu sinzi kumva bari muravuga mbese gusigurire gute ubuye mu cyukiri nawe ntacabazi ikintu kirenze kikunanira gusigura mu rurimi wose ntacubuzi abo byumva uko nyene utanguye gusigura entuzeye ugatangura uvuza namwe ngo ibintu ngo bya trajectoire ngo yibuye ngo ibingo bya projectile wapi aho iyo dynamique ntayubuzi bisigure mu kirundi vuga ati ntuzeye ufashe ugatera ibuye mu kirere ku mwanya ungana uku rikamara y'umwanya ungana uku ryagarukiye hehe gasha wandika rero ibiharuro bibijejwe okay tugarutse kuri bije n'imbaburanya bwonko yigo nkawe ko batwiritse ni ngira n'umutima iyi ne ntuzeye ni karata uteraniriza ko ubuhimba bugize buja guyitegeka umucanwa yuja niyuva nukuvuga rero iyo karata guteranya n'ubwo bwuma buzoba bujeje kwereka umuriri yuja niyuva bishabikoresho bacha bita carte mere dufate ibibasi byateye imbere bitaratera imbere wabitanguye gute bitaratera imbere aho nivyo wahereye ko ngaho bitaratera imbere kare narafata nkaraba ati mbo
nshaka gukora iki bisomera nk'ubuzoje ngaha naha ucuca naha bizosaba uce mu bwuma kuko umuntu uzeye mu cigwa ca electronique ubwuma bukorayo ni butanu gusa nukuvuga televiziyo ibijya vy'amamplificateur ordinateur imbabura nyabwonko ibiki amakompoza yonyene ajamo na 5 n'ubwoko butanu ninuzeye kandi bwose burigishwa mu ishure wanashaka narimwo resistance nkaka nakaroro ka resistance hakabaho idiode nkaka nakaroro ka idiode nakonda ariko condensateur nkaje ntari umuscientiste ngaho nacumba ndiko ndumva nakimwe aho nabura byumva ko ari ubuntu butanu nembo bwobo n'insinga iyi na transistor nukuvuga ibi bitanu nta kintu nakimwe boshaka gukora ku isingo cyane kiri urumva kitobushobora ni ubutabi utobishobora nukuvuga rero namaze kubona ati mbo bizosaba kuko en bivanye n'igitigiri cy'ubwo wateranije nuko wabuteranije havamo radio canke itoshi canke ordinateur canke televiziyo canke frigo canke indege canke iki donc bivuze ko nabwo ushaka kubuteranya uko ushaka wewe ubuteranye uvuga ati ibi nibi bigiye uko hazobiza ibi nibi rero ubwa mbere natangura ndabihejeje kubyegeranya ku rupapuro ngakora ibiharuro byose bibijeje nkabona ati resistance izo ifise inimerizi nizi muri calculatrice naca ndabiteraniriza ku rupapuro nona nkaye kwari karto ewe kaye uba nkubu ivyo uvuze byashikira mu kamikro kari ngaha ushaka kuyitege kuri kure yari iribwirira kuyi buto ya volume ushaka kuyibwira uri kure washu uherezamo volume ngaha hama rero gacimenya yuko iza kukumvireza uri kure ivyo uvuga kabari vyishigira rero biteranije ngaha kuko nk'iki nikibanza cy'ubwonko ciga ivyo uvuze kigasha kibigira umuyaga nkuba mumeze kuja umuyaga nkuba bica biva ngaha biza muri memoire haniho hari kibanza ca memoire ahajejwe kubika aha naho niho hari igihimba gifata ingingo ati ngaha yavuze ati nukwaka ariko nk'umuntu aravye ubwo butsinga bwose aho umuntu yashobora kwibaza ni ngaha ukiri kurabira wewe waranyene kubikora ni bimwe nari nakubwiye ati kare na kare je nebaza ati bino bintu ko bigira kose vyokora mugabo monyama nkaca nsanga ntabwo ntibifuko bigize utabigize uko nyako ntibikora aha naho wo kwihenda agatsinda ngana kame kagaje kutari havamo ibitari byo n'ivyo biba bikora uri kurabitahura ni direct ni nko uri kugiye kuvoma amazi usinga biri dasanzwe no kuri kwa muntu none nubona yuko kame kose kandi nonsere mabo bari bwinshi kandi nta na kame kaba gasa nakandi nimba bisa naho cyo kaba kajejwe mwako mico kibanza si cyo kiba kijejwe mwako kibanza kuto gutyo wabera ari metwa siritople ketete siritople cyo karibwira tuzokwa karuko mvuze ntijiribe canke moyize so mu moyize akajambo banga irigashajyake aho urumva nari kongerageza kugira gute gupima ubushobozi maze kugera ngeranije nubwo abanyamerika kuko abanyamerika je nibo nisunga cyane imaze kuba ndiko ndiga kurumva bajya babo wumva abo ba komando barambo umva baba abanyamerika mvuga ati rero no kudevelopa ibintu hamwe ndabishobora kukuntu kw'abanyamerika no kuvuga rero je ndiko ndasoma haragera igihe ndabariza ati mbo wewe ifondera ikintu maze kumva twumve yuko ndagikoze no gishobora Mungu umuntu nakunda kubaza we yambwiye ngo none ngo kuri kuravuga ngo ibi ngo wokora ngo rujya rurimbo rwa ambulance kujya kuntu ama ambulance cyangwa pick up asemerera cyangwa ndabiteranya dushitse muhira no kuvuga nari nkeneye ibi gukora ibintu byumva byumva byuputse kuko niyo technology ya mbere igwema ama technology yose aba kuko uzorabe n'umwana avutse kuvuga nivyo amenye ubwa nyuma kuvuga nivyo amenye ubwa nyuma burya n'imyaka nirahera hariho ibintu atashobora kuvuga neza ari bamwe no kuvuga igihimba cy'ubwonko ciga ibintu wavuze kiragoye gusentetiza ntihabe rero kugisentetiza n'imino nivyo mu bisanzwe technology nari nkeneye kuzikuvura nshatse gukora naho hageze yuko nkora n'ubwonko mpimbabura
vyabaye direct nk'ivyiyumvire nari ndabihejeje. nko muri kino gihe tugeze aho tekinoloji ganje hari ibintu bita ama AI ama intelligence artificielle ni zinyene uro bitahura ni ibinyene ni ibinyene none intelligence artificielle ifatiye kuki ko ibintu vyimenya vyimenya no kuvuga rero jewe ndinze mba nshobora gukorera appareil ugashiramwe ivyo kurya ikimenya ukagenda urya no kuvuga ico kintu kiba gifise ubwonko we rero bavuga ngo ordinateur niki erega ubwo bwonko ni ordinateur tuba twakoze ni ordinateur dukora tukayigabira imbabura niyo rero intuze niyo ibije bumva ngo machine nyabwonko ni twere tukora machine nyabwonko mugabo twe kubera rwamaze gushaka go specificia ko ari guteka dushiramwo ama programme ajejwe ivyo guteka kugira ayibe yigabanuke. None nkubu iyi mbabura mwe mwakoze bona mwarayikoze umengo n'amabase afundikiranye mugabo indani usanga hari donc bagote ahantu gutereka amazavuriya ikinike mugabo kandi naho bishuha bikabira niyashika bayoza ujya muhisha inyuma nta bushuhe bushika inyuma nta bushuhe hashuhe ibyo tetse no kuvuga ni biharuro byose ni ntuze ni mati bijya ivyigwa byigisha ibyo ni kigwa cishwa thermodynamique no kuvuga ni kigwa shigukunge n'ubushuhe bumeze inyifato bufise ico buvako iki nivyo biharuro je na developse no kuvuga mu mpera z'2019 niho oya mu mpera z'2021 niho na fata kuko ubundi ibi vyimbabura nabikoze kuva kera narigeze gukora imbabura iyo we watereka ku meza ibintu bigacabisha zozo zikoresha ni bateri wanashaka rero zozo ico gihe mu 2019 sinari bwafata ingingo yo gukora ama entreprise narayikoze ndayiheza ndabona ni sawa birakunze njambanza kurekeraho kubera uburyo bwo kugura entreprise abara amahera menshi rero niho naciye mfata ndakontora ati none ushaka guteka ibiharage kugira bishe amahera make ashoboka byoshobora gushako angana guti cyana develop biharuro abari mbara biharuro bijya ama fonction différentielle n'ama intégrale ndabidevelopa ndakarekera ama limite oborne ndatore nuze minimum nsanga n'amafaranga 200 y'amarundi nsanga nsanga urashobora guteka ikiro cy'ibiharage cya mbere byumye kigasha ko bikiriye umenye nko amafaranga 200 y'amarundi ari jari biharuro nyene bisanzwe nkuko nyene dusanzwe tu develop biharuro uri kurakora muri interrogation mugabo ho urumva ntawo barika akuraba ibi yani initiative ni haye ndakora ngeze gare mbona ntora 20 amahera 200 none abazungu ko batarakora ivyuma bihishe ibiharage ko mahera 200 y'amarundi mugabo amemetse ngeze gare imashini ntiyandikerere nca ndabona yuko ivyo bintu nyene bishoboka none naca mfata ingingo yo guca ndabikurikirana ntibasiri bino bintu na developse kwari byo ndabona ntawo nihenze reka basi nkore bizoshe biriye umeya nko amahera 40 basi ni inshuro zibiri naho nyine ntangura ntaco bizoba bitwaye kuko narinze guteka uburyo bitwara niga Bujumbura nifu twitekera nkabona yuko tukoresha amakara y'amahera menshi rero abagomye ari 40 yobara marame ndakora muntu zeye byansavye uburyo bwinshi kubera ni ibintu byinshi nagenda ndaterateranya nkabona ati ibiki ntibijanye ngagenda ndahindura oro wamaze kukigura baramahera yagiye uko nyene ndatiba rero ndaheza inyababura nyabwonko ya mbere ndateke cibisha ku muriro w'amahera 27 dukritika ngo ntabo menye dufise wapi ahubwo abajejwe bitunganije gute ku buryo ubumenyi bugera kamaro nta kindi bakritika bazongo rero kandi bo barisiri bo nyene ubwabo no muri nazo zobaza abarundi bariyo ari kigo ca naza intuze kijya kigo c'abanyamerika ari abarundi none hari
bariyo uzotohoze wumve no muri Boeing bariyo ne Boeing ni shirame rya etazi rijejwe rifise inguvu nyinshi mu kubaka cyane cyane amamoteri y'indege muga bintu ze ibintu bya technology ntushobora na jiza Boeing ziriho vuga ibintu ze n'ibitumbura bagombye barabikora kubera iki umuntu akora indege agukoreye igitumbura babaza shoba kimeze shosha kiza gusa ni caba none wewe nku donc nk'abo werekeza ko ubutumwa kugira ivyo vyumviro vyawe biha umusaruro biha umwimbu ufadika igihugu ukeneye leta ukeneye abanyamitaye ukeneye bandi nyajewe nk'ubu urumva yuko namaze gufata ingingo yo kuja guca amahera ni ukuvuga rero maze gufata iyo ngingo abo bandi intuze yiwe ari wese ubutwara igihugu urumushikiranganje ubuzicujejwe mu vy'ubujejwe rero we ni wewe ubiruza kumenya ibintu ukungene vyogenda ukungene wo bitunganya naye handi ho urumva ubundi ubuhinga bwari bujije gufasha igihugu kuko Imana itanga ingabirano zingana ku bihugu byose nimba muntu uzeye mu Bufaransa hari yabakora satellite no mu Burundi bariyo nukuvuga rero utwara nk'igihugu ntiwoza kuvuga ngo ibi nibi ngo je ngo abantu banje ngo ndazi ibintu byo boshobora ngo reka nje kubigura ngo ntumire telefone mureka nambare y'intuze costume yo muri Turikiya ngo reka wapi wapi nk'Imana ibijeje gutanga ububasha irakuraba ikavuga ati bivuze uru n'uruhombo donc boss no vyita uruhombo kuko nta ubizi yuko batazobitunganya urabona nk'ubu ubutegezi bw'uno munsi buriko burashijya nino urabona barasizeho payeje urabona twavuga yuko biriko birazana ni yese bagize mu bisanzwe ko ubundi nta bintu nk'ivyo byari biriho kuko je nashitse 2019 nzi kubaka ibintu byinshi cyane kandi nca ku mateleviziyo y'igihugu kunyene kandi abategetsi bandabo kunyene bico gihenda bibuka rero urumva ivyo je sinoja ngaho ngo mvuge ibi nibuku wa je gusembu nafashe ihangiro ryo guca amahera hama bivanye naho no kungene ubuyobozi buri ko buragenza bagutumiye uragenda ivyo bagutumye ukabikora muga batabigutumye urareka ugasha amahera nkuko nabandi bimeze ntiwishwe n'inzara base n'imiburi yiburi kandi wari wiyizingura umuhinga atoroshe rero urumva ni ukugira ivyo byose bihagaze umwe wese nimba ari umutegetsi nimba ari umujere nimba umwe wese nakoresha jejo kabisa naye handi hoho ntiyazogire n'umuntu aza kwiruhisha ngo avuge ngo ibingo ndabikeneye ngo ndabituma hariya ngo niyo bikoregwa wapi kuzobara kumaramara reka tugushimire kiyaba tugiranye ni kinini kandi cy'akamaro abarundi dukunda gusangiza ibintu byinshi bijyanye mu opportunité ngaha naha ni hamwe mu aho gushira imitahe Monsieur Timothée sa cyenda gushimiye gose yego murahoze cyane shimye kugaruka wari bavuga ngo ibase niki ubundi nimba ari bobo basho bibaza ngo ni base urabona jewe sinoja kugura amamure yo guhingura amabasi kubera izimbabura nyabwonko kugira duteke kuri make biharuro vyerekana yuko inyuma harinda kuba ari plastique canke donc ama material ari izora no kuvuga rero inuzeye hawuzingira inda kuba plastique inyuma canke urubaho nuko nyene twahivwe ico dukora turutunganya neza ku buryo biba biberewe urumva ntuzeye none umuduga wose ko bimeze intebe twicara ko sama plastique nta kibazo na kimwe biteye kandi kindi naho mu Zimbabwe twaragerageje dukoresha ibintu byose twadusanzwe dukoresha mu gikoni kuva ku masahani ku masafuriya niki nta na kimwe ni ibintu dusanzwe dukoresha mu gikoni kuvuga nta kibazo na kimwe byoshobora kuduteza rero ndabashimiye n'abandi bose badukurikiranye abajene bagira inguvu mu kwiga bashiremwe intuzeye ibiharuro bamenye yuko bifise akamaro kanini kandi kujya byigishwa atagiharuro na kimwe kiriyo akidafise ico gijije gukora ngaha kwiyisi nuko je ndagushimiye gose bafashe umwanya badukurikirana nabo ndabashimiye reka ndabasabe gusangiza kino kiganiro abandi tuzokure mu biganiro by'ubutaha ari kumwe na Omnisha nyuma bye bye.